Amahoro neza bakunzi b'ibiganiro vya radio Isanganiro na cane ikiganiro ku nama. Uno munsi tuvuga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Turaba uko ako gateka kifashe mu Burundi aho intambamyi zoba zikiri n'icokorwa kugira ngo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru butere imbere mu gihugu c'u Burundi. Italiki ya 3 ukwezi kwa 5 k'umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Umunsi wemejwe n'inama nkuru y'ishirahamwe mpuzamakungu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993. Intumbero yari yo guteza imbere intwaro ishingiye ku mategeko hamwe n'iterambere na cane mu bihugu byo ku mugabane wa Afrika. Icegeranyo c'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières cyo kuwa 20 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2021 cerekana ko Burundi bufise ikibanza c'147 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza kubijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Icegeranyo kikaba cerekana ko Burundi bwateye imbere ugereranije n'ico mu mwaka wa 2020 aho Burundi bwari mu kibanza c'160. None ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bwifashe gute? Hoba hari intambamyi zikibangamiye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru? Hokorwa iki kugira ngo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ubandanye butera imbere mu gihugu c'u Burundi? Ni bimwe mu bibazo tuza gushimikira ko muri kino kiganiro. Kugira rero tuvuge neza ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku nama turi kumwe n'abatumire batatu. Jacques Bukuru umuyobozi mukuru hajeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bukurikiranira hafi ibinyamakuru mu Burundi. Amahoro neza kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Kaze ku nama. Yego murakoze cyane ndaramukije nabo turi kumwe turiko turasangira ijambo ngaho. Murakoze. Silver Ntakarutimana umuyobozi wa radio Isanganiro eka kandi usanzwe uri n'umumenyesha amakuru tubaramutse tubaye nikaze mu kiganiro ku nama. Ndaramukije n'abariko baratwumviriza kandi mwakoze kuntumira muri kino kiganiro. Urakoze. Turi kumwe na Jean Claude Kavumbagu nawe uri umuyobozi w'itororokanizo ry'amakuru Net Press. Amahoro neza ndabaramukije kandi ndaramukije nabo turi kumwe n'abariko baratwumviriza bose. Sangwe kaze ku nama. Murakoze cyane. Urakoze. Emeto Semitebutsi ari mu buhinga bw'ivyuma, Gracia Marie Justicia Twikeze na Edgar Nibogora nibo bafata amasanamu. Evariste Nziko Banyanka ahagarikiye kino kiganiro kuri mikro muri kumwe na Alain Desire Bukeye neza. Sangwe ikaze. Isanganiro inama isumba ingimba. Jacques Bukuru turatanguye tugira tuti uri umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bukurikiranira hafi ibinyamakuru. Uno munsi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe gute mu gihugu c'u Burundi? Nibaza ko ico kibazo ni wari kucishura nuko gusa nyene mubazi ivyo muzi naho ntamaze umwanya munini ya mwubwo bushikiranganje n'ubwo buyobozi bukuru. Nibaza ko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe neza kandi nta kundi vyogenda. Abarongoye igihugu tuvuye ku ndongozi yo hejuru umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major General Evariste Ndayishimiye agira ati nta na kimwe gikoreka hatariho abamaye binyamakuru. Nta na kimwe gikoreka. Amaze kubivuga nibaza yuko naho woba uri ngayi ucugira uti reka nkuru umwuga atabwo bamfise. Baranabibonye bashaka bakunda kuturaba batwitegereze ngana turiko turakora naho je ntakunda abantu bandaba iyo ndiko ndakora bambwira nk'umwana ngo wabaye wakanga nk'umenga ni wa mwana wanje yiga muri Michel kandi ngira nti wabaye wa nyuma nibiki twebwe twovuga yuko barabonye ko twateye intambwe. Urumva mu bihumbi 2019 badushira mu kibanza c'160 ubu turi mu kibanza c'147 yaba barantu baraba neza bagira bati turabisha amaso y'abantu baraba bakunda
nibaza baraba ibintu neza nibaza ko tuba turi muri 10 ba mbere ariko 10 ba mbere yaba bagenzi bari naho batwenga nibaza ko bovyemera uko ariko Jacques ako tukagaruke ko mu kanya ariko uri kuraraba uri mu bushikiranganje uri n'umumenyesha makuru uno musi ni giki ubona mushima ku mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi ahabuze iki ibinyamakuru biremererwa nahora ndi mu rwego rukwiye rujejwe gukurikiranira hafi ingene ibimenyesha makuru bikora muri sense gifaransa na ntuze mu munyamabanga shingwa bikogwa je ndazi yuko abantu umuntu wese azanye ikintu cyo kwemererwa kugira akora umwuga aca yemererwa uravye abamenyesha makuru basavye gukora uwo mwuga ingene bangana ubu barageze ku 1900 uravye abanditse ubungira n'ugomba kurima kaza gusaba yuko bamwemera baca bamwemerera uwo mwuga urumva benshi barawuhurumbira ntibashobora kuba ari 1800 ngo bakore bareke gumenyesha makuru ibintu biriko biraba mu Burundi naho ibibuze bitabuze kubera badafise uburyo bwinshi badashika hose ubwo bwigenge bwo kumenyesha makuru ikibuburagije si leta nkuko vyahora bivugwa kera ni ingene ibinyamakuru bivyitunganije ingena bitagira uburyo ingena batagira ubumenyi bukwiye kubera binjiyemwe ari benshi naye handi hoho nibaza ko igihugu mu bintu by'ubwigenge bwo kumenyesha makuru nibaza ko gihagaze neza gusumba uko abantu biyumvira ko gihagaze ego ariko cyane twogira tuti mu bushikiranganje bukurikiranira hafi ibinyamakuru muremeza ko ubwigenge bwo kumenyesha makuru bukenewe kugira ngo intwaro ya demokrasi itere imbere nibaza kuri kurabaza ikibazo nk'umugizi wa nabi umugizi wa nabi woshobora kuvuga yuko ubwigenge bukumenyesha makuru bushikiranganje butobwemera n'umusazi yoba twara ubushikiranganje yohoza n'umusazi agatwara ubushikiranganje yogira ati ubwo bwigenge bukenewe mu mpande zose rega kuva harya iwawe mu nzu ni wawe wubatse ngirwa cari mutowe nturubaka ndiko ndakwihweza kuva mu nzu kuko ubwigenge bwo kumenyesha makuru subwa abamenyesha makuru so nibimenyesha makuru nubwa abanyagihugu bose abene gihugu adashobora gushikiriza ico yiyumvira harya umufaso ni wadashobora gushikiriza ico yiyumvira umwana wavye adashobora gushikiriza ico yiyumvira igihugu kirapfa gihane gihera gupfa mu muryango nama ndabivuga umufaso ni wanye nkamubuza kuvuga ico yiyumvira mu nzu nukuvuga ko jewe ndashobora gutaha bukeye ndashobora kugurisha inzu nkavugana nkagendana n'abahabara ntasemerere ndashobora guca mfa nko mu myaka mikeya abana bakabimfuvye ubwo bwigenge bwo mu muryango nibwo bw'igihugu nibaza yuko ntuzosubire kubaza ikibazo cy'inkico ngo ubushikirangire buravyemera nyine yego nsubiremo nta kuri nogira urakoze natwe niyo nyisho tuba dushaka nyene ego Sylvain Ntakarutimana umuyobozi wa radio Isanganiro uno munsi muri ko murakurikirana ubwo bwigenge nyene abamenyesha makuru b'u Burundi harimo nabo n'abakorera radio urongoye barashikira amakuru no munsi muri ubwo bwigenge iyo bitangoye nama ndi mu manama yo gutegura amakuru ndazi ingorane amenyesha amakuru bama bariko baravuga babona iyo bagiye kurondera amakuru ni ingorane zitari nke zerekana yuko ubwo bwigenge naho umuyobozi mukuru ajejwe ivyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje buturaba ariko aravuga ati atubwigenge burakwiye ahubwo abantu barabaneza tuba tugira nka 10 kwisi yose sino bivuga uko ariko sinovuga kandi yuko atabwigenge buhari ubwigenge burahari gusa burafise aho bugeza uno musi ikintu ciza nuko umukuru w'igihugu yamaze kwerekana inzira akanabwira n'abantu akavuga ati nta kintu gishoboka gukorwa muri kino gihugu ngo giteze imbere kino gihugu ivyo kumenyesha makuru bidateye imbere amenyesha makuru tutari kumwe ico cabaye ikintu ciza cyane nibaza yuko abatari bake bashimye igihe abivuga yadukoranije twebwe dusanzwe tuyoboye ibinyamakuru abivuga twese turavyumva kandi twarabigarutse ko no makuru yacu cabaye ikintu ciza ikibazo gihari uko umukuru w'igihugu cacu avyumvira niko abantu arongoye na cyane cyane abamufasha gutwara abo bavyiyumvira nuko rimwe hariho uburorero dufise aho usanga umenyesha makuru wacu tumurungitse mu gihugu hagati akagenda gukorera mu ntara zo hagati
bishibuga sanga gizingorane kubera ko buramatari kanaka canke musitanteri kanaka canke ujeje umutekano kanaka mubwira ati mviraho ahantu ndi wese ndagukeneye kandi ukaramuka ubirenze ko ukaja gukora ivyakuzanye nakubujije turihurira ivyo turamaze kuyibona si ngombwa ngo tuvuga amazina ngaha kandi twama twabiganiriye n'abamenyeshamakuru kugira ngo turabe ingene twovyifatamwo kuko uraho ne horavuga ati ndetse n'abarundi bayamaze ngo ibize nabo yimifu iyo ubonye ko agiye gukarira uri kurakora umwuga kandi urekuriwe n'amategeko kandi amategeko akubwira ati ndagukingira ugasanga bimeze uko uvuga uti biriko birasha biraza kumukuru w'igihugu yarivumereye turibaza ko nabandi bazote bagatahura ibintu bikahezwa bikagenda neza mbega abamenyeshamakuru bobo barabona ko ico kintu c'ubwigenge ari gwabo abo bakora bagasha kandi atakibazo cari kihari abamenyeshamakuru nibaza yuko umwuga turiko turakora n'umwuga ufise kahise muri kahise vyarashise ugasanga umumenyeshamakuru yarahutajwe canke yaragize ingorane usanga bimugumamwo ku buryo usanga bigenda birahera neza na neza bukebuke kubera ko bavuga nako no mu kirundi yuko yagukanze irahuha umugahunga birashika rero ugasanga umumenyesha makuru agumye yibuka bimwe vya kera ugasanga niyo hageze gukora inkuru wenyene akishira imitego imbere ugasanga ubwo bwigenge bukumenyesha makuru wenyene arabwiyatse bikanka yuko akora inkuru neza uko yateza kuyikora kubera gutinya mugenzanje kavumbago warazi aho yaciye sinovuga yuko yobatinya mugabe iyo bishitse nk'umuntu akavuga ati mpakwa kumera nk'akavumbago yaradataraye ivyo rero bica bishika ugasanga rero umenyesha makuru bwa bwigenge ntabwiyumvisemwo ugasanga naho turiko turabuvuga gutya kububamwo ubuntu akabukoresha siko vyoba ari jana kwijana turagaruka reka Jean Claude Kavumbagu bati Jean Claude noneho baciye bamuvuga ko uri hano mu kiganiro uno munsi nawe urafise umwihwezo ugira uravye uko ubwigenge bwo kumenyesha makuru uno munsi aho bugeze mu gihugu cy'u Burundi ubwigenge umuntu ashobora kuvuga yuko buhari arashobora kuvuga ko buhari uravye ibintu biriko biraba mu gihugu abamenyesha makuru barekuwe nta bamenyesha makuru bariko bariruka ko ubwigenge urashobora kubona yuko buhari nkuko umuyobozi mukuru yabivuze ibinyamakuru bavyemerera ku byinshi ugasanga ubunye nta bantu bafite ingorane zo gukora uwo mwuga kumenyesha makuru mugabo rero nkuko n'umuyobozi w'isanganira bivuze intambamye zirahari iyi ntambamye zirahari kandi izihari usanga zigoye gusumba kuko nk'ubunye dufate yuko bavuze ko ari ibinyamakuru bishika 180 umengo niko sense yabivuze mu minsi yahera ariko rero gaca wibaza none nk'ivyo binyamakuru byose bitanga amakuru ameze neza amakuru bitanga ameze neza yose ugaca usanga rero kubera ata bintu byo kwigisha abamenyesha makuru bikihari ata bintu byuko abamenyesha makuru barafise umwanya kuja kuvoma ubumenyi ugasanga n'amakuru batanga ayo makuru nayo nyene arafise ingorane zimwe zo kushika ku kanovera abantu babifuza nico gituma rero ushobora kubona yuko ibinyamakuru barabirekura bikaja ku rubuga n'izindi ntambamire nk'izonye ubuyobozi w'isanganiro yavuze z'abantu b'abategetsi baburabuza abamenyesha makuru hakaba rero na kamere k'ikinyamakuru umuntu avuga ati jewe nkora mu kinyamakuru candika canke nkora mu kinyamakuru cigenga ugasanga afise uburenganzira bukeyi nk'uwo mumenyesha makuru mwisanganiro dufate nk'akarorero ugasanga afise uburenganzira bukeyi gusumba uwo kw'iradiyo nkuru y'igihugu kubera kw'iradiyo nkuru y'igihugu ni radio urumva ya leta ariko isanganiro nayo irigenga gacaje ati bajya bigenga bajyanye baratugwanya bamaze kwisha muri yuko bagwanye nta makuru bagura nico gituma rero ubona abantu babwirizwa gukora kugira bose bumve kimwe akamaro ko kumenyesha amakuru aba bamenyesha amakuru abo batware aba bandi abantu bose n'abanyagihugu bamwe bagomba kumviriza inkuru z'akanovera bose bakumva akamaro k'umwuga wo kumenyesha amakuru ariko cyane uvuga ikico c'ibinyamakuru cyane vyandika nka net press no kuvuga ko twogira tuti muhava mufatira muri rusangi nta batanga amakuru kuri ivyo binyamakuru amakuru barayatanga
barayatanga mugabo hariho n'abayimana nk'umuntu avuga atanga asabwa amakuru n'umuntu akora nko kuri televiziyo kubera aza kwibona ku mugoroba arashobora kuyatanga byoroshe gusumba wo mu kinyamakuru candika ko agira ati bina handi icucu tuzohurira hakaba nandi bagira ati bijanye naho yandika mu gifaransa no igifaransa cyo atacumvuga ugasanga rero ntiyihuse kuguhereza ayo makuru mugabo kubera muri televiziyo bavuga mu kirundi no mu gifaransa kandi akaza kwibona ingene azoba yambaye neza canke ingene azoba ateye ku mugoroba ugasanga arihuse gutanga inkuru kubera aza kwibona ariko kumburengira nk'ibinyamakuru byandika hari ubuhinga muheza mugakoresha kugira ngo kumbure ko n'umwuga muba mushoboye twogira tuti mufise ubumenyi muragerageza mukarondera amakuru amakuru uragerageza ukayaronka uravye nk'ingene tuyarondera nko muri net press dufate hari amakuru tugerageza kurondera harayo tubura harayo tutaronka kubera ubukene tuba dufise ivyonye bari babivuze navyo nyene ntidushika hose kubera uburyo butahari ugasanga rero hari intambamye tugira ugasanga hariho amakuru amwe turondera turi ngaho mu biro kubera tudashoboye kugenda hanze turagaruka gato tugaruke kwa Jacques Bukuru urumvise ibibazo bimwe twagira tuti ntambamye bamaze gushikiriza hano ku nama iki cambere bagira bati ego umukuru w'igihugu aravuga neza ati ibinyamakuru nta ngorane hagati y'abamenyeshamakuru n'ubutegetsi ariko ati hari abajeje intwaro hasi batavyumva nibaza ko ivyo vyageze kuba biba mugabo nibaza yuko kubera turiko turavuga ibiba mu bihumbi 2020 ashaka kuba vyarabaye imbere y'amatora mugabo sinibaza ko uravye ingene umukuru w'igihugu ubu akurikiranira hafi ibintu biriko biraba n'inzego bakorana akurikiranira hagufi ibintu biba kandi ingene abantu bamushikira barakubwira umuntu ati jewe ndamwandikiye akanta cansubiza ndamwandikiye akanta can telefone kandi arabantu mu bantu dukorana twakoranye ubona ko ari abantu batoyi aca gutelefona umukuru w'igihugu none wewe uri buramatari ukaburi mustanteri ukaburi nyumba ko warabonye imbenge na mbere yasutame ku muntu ajejwe umutumba aho wewe kwihanga ivyo umukuru w'igihugu ubu yagize ati je mvuze nti umuntu ari karanka kumenyesha makuru akora amwinuba arafise icanyegeza uno musi wowe ushaka kumwinuba nibaza yuko ujeje intwaro nibaza ko abo babigira nibaza ko yo bari umwe na wene tutazi ego ivyo twovuga ningira ibintu vyabaye muri kahise gose mugabo nibaza ko ubu acahamagara wenyene ariko hari ikindi gihora cibonekeza ukazibona ubujeje intwaro agize ati nyandikira ikete nshaka kuguha amahera nyandikira ikete mbere uzane n'ibibazo uzombaza ndacumviye ngaha burononekana ndacumviye ngaha mu bisanzwe umuntu yo wamuhamagaye uti tuvugane ku iki kibazo muravugana ingena muja kukivugana mukabaza ingena muja kugira ikicere rya nino akumva ko acumva hama gacagira ati ingo rero dukore mugabo birashobora gushika umuntu akagira ati none je uzombaza iki nivyaba bikenewe ko abanza kuja gucukura akarondera ibintu vy'ivyemezo vy'ibintu avuga washaka kugira ati mbaza neza mbwira ikibazo mugasi mwagira ngo nyandikira ikete nivyaba vyarashitse byaba vyashikiye nk'umuntu umwe jewe ndongura uruganda rwo kumenyesha amakuru mu radio y'igihugu narurongo imyaka 10 vyari gushika numvise hazoba ihiganiro bahora bagira kirimwe abavugizi ndagira nti mu bushikiranganje bw'indero turakeneyemwe ibintu bikomeye ndabandikira nti mu iki kibazo umuntu ntazojuragira iki cari kibazo cerekeye iki ndagira nti kuva abantu batangwe gukora ibibazo bava mu wa gatandatu baca baja mu w'icenda haraba abantu benshi usanga batimutse ugasanga ni benshi haheze imyaka 4 hareze imyaka nico gihe bimuka abandi usanga ari benshi k'ibihumbi 30 batagira aho baja kwiga no mu bintu vyo myuga ngira nti none abo bantu bizogena yabwirizwa kubanza kubirondera kugira nti tuburi iyo nyishu nagize nti murayimurungikira ironka ariko ntivyo bankitegeko oya nti nta tegeko nibaza ko ari umuntu yotanga gutyo ego hari hakandi gatoya nta tegeko botanga hanyuma mwene wacu kavumba garagiza ati ibi binyamakuru vyarabaye byinshi nivyo n'abantu barabibona hanze ubu uwari we wese yarinjiye mu mwuga
yinjiye mu mwuga twabaye benshi babaye benshi harinjiramwo n'abatabizi ubu nko ku rubuga ngurukana bumenye hoho uri wese arashaka gushira ku ikintu ahagira ati jewe n'umuhinga mwibi agashirako urumva ni ngorane turakeneye rero yuko abamenyesha makuru baba kera babizoberewe baraba neza bati iyi nkuru yaciye ngaha siyo iyi nkuru yaciye ngaha siyo hanyuma bakakaburira bumenye bagaha ubumenyi bukwiye iminsi yose mu binyamakuru indani eka mbere na leta iraje irabifasha rimwe rimwe n'abantu bakorana na leta yamashira hamwe barakunda gutunganya inyigisho nk'izo babikaremwo gose kugira ngo abamenyesha makuru nababwiye ko bashika 1900 ibi ari 1900 bose ntibizi ibintu byo kumenyesha makuru eka natwe nitwabiciye muri n'ivyo nka Jesse nanigiri nahejeje muri kaminuza ibintu byo kwigisha igifaransa ego Jacques ako tugashimike ko muga nawugiye mu gucya muga twarahuye n'abantu baranyigisha ubu ndashobora kugenda nkabwira abantu umwuga ugenda gucya kuri ibintu bimwe turagishimaka ko turiko turasozera ariko kavumba go hari ico yavuze ati ibinyamakuru abantu badatanga badatanga amakuru kuvyandika mbanze ku bantu badatanga amakuru nivyo hari abantu bafise ubwoba bwo gutanga amakuru canke bo babinuma ibinyamakuru bimwe bimwe kubera kahise ariko rero kubamenyesha amakuru nabo nyene rero harya burya hariho ubuhinga bwo gushobora kuronka inkuru ku muntu atagomba kuyiguha ivyigwa nk'ivyo biriho hanyuma nturungi ko ari we wese kuronda inkuru ko ari we wese Intwaro urugano kumenyesha amakuru mu radio nabanzi nti umushikiranganje Philippe Nzobona riba azinanye n'umumenyesha amakuru gucya nagira nti mutubarize nturenganywe vyaba biheze agize nturenganywe vyaba biheze yashaduha amakuru ambasaderi wuri nyamitwe yatwara igisata cyo kumenyesha amakuru mu kwa president n'umurungu kwa ari we wese namanze umuntu bavugana ngira nti mubwire Jesse ndamwibwira unaho gaca mubwira yagira ati ndi mu muduga ndahagaze ibikoresho nimushire ku murongo hama muheze ndababwira ivyo mwifuza n'abamenyesha amakuru rero bamenye yuko amakuru arashobora kuronka mugabo biva ku kuntu tuvyifashemwo no kugira ngo turonka abantu tuyabaza ningena dufitani imigenderanire birafasha gose gusumvye uko wo kwadukura umenyesha makuru ngo je nkorera ngo ikinyamakuru iki nta nukuzi ngo ntunivuze no kwivuga ntunamubwiye uti namahoro murakomeye wewe nabanyu murafisa kaya ndabibarize hari abantu batabigira nk'ivyo no kumenya uko yigenza no kumenya uko twigenza ko uwo muntu nawe yarakumva yuko ariko aravuga n'umumenyesha makuru yazobereye akakwimica dafise ivyo rero n'ubuhinga tuje turavuga ngo baratwima amakuru turira kenshi bo sinovuga ngo bituva ku minsi yose kandi n'abayimana si bose none n'abayimana si bose ego ni bake cyane ego reka turagaruka Sylvain Ntakarutimana wari ko bavuga ibintu by'ibinyamakuru bandika bavuga ngo ibinyamakuru byandika ego ngo aba leta urumva abana abantu bakunda gucanishamwe abantu ndazi kwisagarida aho ribura ahantu amakuru ikinyamakuru nka radio televiziyo y'igihugu iri ivyo ukunda ariko yashimitse cyane ku binyamakuru byandika urumva haraho nakubwiye hinjiyemwo benshi iwacu nta muntu aragenda ngo aburi inkuru net press arongoye nibaza yuko kavumbaga ati je ndi kavumbagu urumva haraho usanga ikibi carabaye mu iciza warapfunzwe babakuzi bose usanga bavyaraguhaye izina azi ati je ndi kavumbagu baca bariyugurura baramubwira bivana no warungitse kumburana baragira ati reka tumubaze ingene yafunzwe ingene natwe tuzovyigenzamo urumva baramuha amakuru mugabo ukabura umumenyesha amakuru utiyubaka izina ryiwawe ngo bakumenye ntuzogira ngo uhamagare umuntu haraho uhamagara ugasanga uri kidoma unigeze kurungika umumenyesha amakuru ku muntu yagomba kumubwira ibintu byo muri Etats-Unis agira ati wewe uzibiki ku iki kintu ugomba mbaze amubwiye ati ego nje nasomye ibi acagira ati ego ingo we ndumva yuko utari kidoma aca agenda bagaca bavugana mbwa harakubaza akagira ati je ngoma umwanya mvugane ni n'umuntu antesha umwanya umumenyesha amakuru so umuntu w'ikidoma n'umuntu abwizwa kuba afite ubwenge bwinshi buri hejuru ko yari karavugana n'umuntu abwiza kwerekana yuko ivyo ari ariko baravugana ko abifise ku ikintu kitari gito urakoze Sylvain Ntakarutimana iki ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe Reporters sans frontières kwa 20 ukwezi kwa kane umwaka wa 2021 barasohoye icegeranyo
bashira Uburundi ku kibanza cijana na 47 bati noneho twarateye imbere ugereranije no mu myaka iheze iki kibanza mucakira gute Bon, imbere kumvuga iceke ico kibanza nagomba ngaruke kuvyo umuyobozi mukuru avuze numvise umenga birankoze ko cyane kuko hari vyigeze kushikira igihe kimwe nari hari umwaka wa 2005 menga nimba atari na gatandatu nari ngaha muri radio nyene hanyuma ndatelefona umuntu w'umukuru yoba yarigeze no kuba ashinzwe amabanga atari make na cyane mu vy'imigenderanire aserukira Burundi ushirawe mpuzamakungu hanyuma namwira ati wiziki ndamubwira ivyo nize yarambajije ibibazo nyene kugira ngo abanza amenye ubumenyi bwanje aho bugeze acarampamaganje ndagenda acambwira yuko atigera yumva umenyesha amakuru ngo umenga yizeye akamukama ngira ngo ni ibintu ngira ngo twogaruka ko cyane no mu mwuga ngayi wacu ko rimwe urashobora gusanga tufise abamenyesha amakuru batazi ico barondera cyangwa ugasanga yaherutse gusoma igitabu canke akaraporo akiri kararondera ingena heza amashure yiwe ivyo rero mumva yuko ari ikintu gikomeye cyane nibaza yuko tezo kwa mutuko turagaruka hanyuma ikindi nuko twovuga yuko umuntu uzumenyesha amakuru n'umuntu ategezwa kwama afise ubumenyi bugizweho agerageza kuba ari umuntu bavuganye yumva yuko ari umuntu afise ubumenyi hanyuma rero ugasanga rero ntateza kumva yuko ari umupolisi uko yirutse ku muntu kuko birashobora gushika umuntu ugasanga twateye ubwoba ntaba umupolisi arafise agarukira ntaba n'umucamanza kuko hari igihe usanga ivyo turiko turakora umenga turiko turaca imanza kandi ntaba ico novuga umuvugizi ntituvugira inzego twebwe tujejwe gutanga amakuru twateguye neza twarondeye abavugira inzengo basanzwe bahari rero ko mwari mumbajije ikibazo cyerekeye cha Reporters sans frontières ni vyiza ko tuza turabona ingene dutera imbere kije kibanza cijana na 47 batubwira ko turimwo uno munsi jewe ndashima kubera ko twateye imbere tukava ku kibanza cijana na 60 tugashika ku cijana na 47 ibintu numva umenga vyari bikwiye kuba vyiza cane ni yuko umwaka uza twosanga twasubiye gutera indi ntambwe tukarengana no vyabaye ibanza 13 twungutse tukafuma twunguka ibanza 50 canke 60 tukaguma dutera imbere tuguma dutera imbere ngira ngo vyo bihava bigorana yuko dushika mu kibanza ca mbere ubunyene mugabo buke rukaba urugendo abantu bose bashobora kwishimira twese tukumva yuko umwuga wacu uri kuratera imbere na cyane cyane ubwigenge bwo kumesha amakuru buriko buratera imbere hanyuma ico novuga kindi nuko sinzi abakoze ikicegeranyo ivyo bafatira ko cyane kugira ngo bapange kijya gihugu hariya ikindi bagishire hariya ngira ngo umuntu abirondeye bibona ariko rero turazi neza ko rero nibihugu ushobora gusanga turavyumva ko turakurikirana amakuru haba ku rwego mpuzamakungu canke muri kino gihugu cacu usanga hari ibihugu kugira ngo uje kubikora mu menyesha amakuru ari kibazo usanga bapfungwa usanga bicwa sinogwiba ndadondagura ibihugu mugabo ugasanga twego no munsi hari hagahengo murazi yuko duheruka na bene wacu muri mu kinyamakuru iwacu baheruka gufungurwa twarumvise akamo mukuru w'igihugu yateye ko kugira ngo nk'ibinyamakuru bitari birekuriwe gukora ubu bisubire bikore vyari vyarahagaritswe ivyo byose ni ibintu vyerekana yuko turiko turatera imbere tukibaza yuko tubandanye dutera imbere natwe bizotwama turiko turabishima ubu rero ndashima iki kibanza mugabo sindabishimye nishimirije kubera ko numva umenga twari dukwiye gutera imbere tukagira ikibazo ciza gose ariko kandi ko hariho bimwe mu ntambamye mwamaze gushikiriza hano muti hariho abatabemerera badatanga neza amakuru ubwo koko niko bakarimo mu bituma ico kibanza kitaja imbere cane nkuko mwabyifuza ndavyibaza ko nivyo birimwo kuko iyo abantu batariko baratanga amakuru dusanga na twebwe turiko turatanga ibitameze neza kuko hageze kumenyesha amakuru wenyene yumva ubwoba canke akabura inkuru yashaka gushikiriza birumvikana yuko umwuga utabuteye imbere gose nivyo rero birimwo bituma ngira ngo tutaronka ikibanza ciza naco gituma abategetsi canke abarongoye kino gihugu haba guhera ku nzego zo hasi gushika hejuru nkuko umukuru w'igihugu yarivumereye bari bakwiye kumva yuko umwuga wo kumenyesha amakuru
si umwuga uje kubagwanya ni umwuga ahubwo uje kubafasha mu bikorwa vya misi yose barimwo duteze imbere igihugu twese turi kumwe umwe wese mucajejwe je nkumumenyesha makuru nkora akazi kanje neza hanyuma ubundi ajejwe ikindi akora akazi kiwe neza hanyuma umunyagihugu anyotewe kumenya ibiriko birakogwa umumenyesha makuru amubere niko nibaza yuko vyari bikwiye kugenda. Urakoze Jean Claude Kavumbagu ikibazo nico nyene uravye Uburundi buriko burabwagiza kino gihe uravye ikibanza buheruka guhabwa n'iryo shirahamwe ryama rikurikiranira hafi ibihugu mu bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru weho wakira gute ico kibanza Burundi buheruka guhabwa? Ico kibanza urumva umuntu aragikenguruka ko umuntu aba yateye imbere uvuye ku kibanza c'160 tugashika ku c'147 haba hariho intambwe umuntu aba yateye imbere mugabo nta muntu yoca agenda yishima ngo nukuri ngo Burundi ngo bufise ikibanza ciza cane ico kibanza urumva ni cakure umugani w'umuyobozi w'isanganiro byo byiza dusufye gutera iyindi ntambwe kuko nubundi turacari kure ni ico kibanza coba ciza twumvise umwaka uza tugiye mu kibanza c'120 ubundi mwaka tukaja mu kibanza ca 90 gutyo tukabandanya dutera imbere nabundi urumva tugumye turi ku kibanza c'150 urumva n'ubundi turacari inyuma mugabo urumva twarateye intambwe ivyo ntawo bihariye. Umuyobozi w'iradio Isanganiro Sylvain Ntakarutimana ati ntibiboneka neza ivyo baba bafatirako ariko hariho zimwe mu ntambamye wari washikirije ngaho ubwo ntibaba bafatira kuri ivyo byose baraba bati mbega makuru atangwa gute? Irega mu bisanzwe ubunye uri kurabiraba uvuga yuko ari abavuga ko isi dasakaye uko makuru ashikirizwa ngaha abantu barabibona uko ashikirizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika turabibona urumva barafise ivyo bafatirako nuko gusatana icegeranyo babaduhaye kugira turabe ingene babikora mugabo ingene makuru atangwa mu Burundi barabizi bose Reporters sans frontières nta kindi ikora urumva yo raba ingene binyamakuru bikora kwisi yose muri ico gihe rero bo barafise ivyo bafatirako kandi ugasanga hariho n'abantu babajije kumbure twe tutarimo tutabajijwe mugabo rero hajya barafise igituma badushitse muri ico kibanza kuko hari kudushira no mu kibanza ca mbere umugani w'umuyobozi mukuru canke mu kibanza ca nyuma ntituzi igituma badushitse kuri kijya kibanza c'147 yego reka turagaruka Jacques Bukuru umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bukurikiranira hafi ibinyamakuru iki kibanza c'147 mubona gishimishije? Jengira natangwe kubivuga ko ikintu gitoya je mu bisanzwe harya uri umuntu ukabwizwa gukora kubera hari umuntu ari karakuraba usanga utakiri wewe nyene nk'ubu jewe reka ndaguha karorero nk'ubu bagize bati wewe Jacques Bukuru urabaye umunyamabanga nshingwa bikorwa w'ugwego CNC guma wambaye karuvati bwira nje nta karuvati nambaye ntayo menyereye Jacques Bukuru wabaye umukuru ntusuye kwicara hajya ahantu kwipave je nguma ndayicayeko umbaye umuyobozi mukuru agira bati none ubuho nta ni modoka iri urumva kugana n'amaguru nibisanzwe aho zose bakwambara ikote urumva nagomba mbwira bamenyesha makuru umuntu umumenyesha makuru mu Burundi ntazo kwigera kora agira ati ndiko ndakora kugira abantu banshime korera inyungu z'abene gihugu z'abanyagihugu nizo dukorera ata muntu abiguhatiye ko ata muntu agize ati ndagukomeye amashi wabaye wa mbere ndagukomeye amashi wabaye w'180 urumva ikibanza c'170 uravye n'ivyakozwe mu Burundi nivyo naho bavuze ati ntitufise urugezo bafata n'ibintu vyabaye mu 2020 uri kurasoma ivyo bane bagira bati igihugu bufise nk'abamenyesha makuru bamaze umwanya munini yuko bamara umwanya munini ya mu ibohero niko amanota atakara nibaza ko ari ico coba caratumye tugira ikibanza c'147 mugabo hari ivyo urumva yo kumbure ngira ko mu 2021 tuzobangira ba gatanu ko barekuwe mugabo ico no kubwira nuko umumenyesha makuru mu Burundi niyabazi carondera icakurikirana no gukora kugira ngo igihugu gitera imbere n'umunyagihugu kugira ngo yiteze imbere ibibanza rero Jesse no bijako ni kujya ubwira umwana wanje avuye muri Michel Arkane umwana wanje zana ndabe biretenge na wagyagenze uri gipfusi zosubira kugurira imbombo nibiki jewe sinoja ngaho dukore hanyuma umuntu azogira ati murakora bigashimwa
n'umunyagihugu azogira ati je nateye imbere kubera amakuru mwampaye yaratumye nitunganiriza ubuzima mva mu buja bw'ubukene mva mu buja bw'ubujuju hanyuma ndabona ko abana banje bateye imbere ndabona ko imiryango y'igihugu yose yateye imbere abo ni bazotubwira ati tubahaye ikibanza ca mbere turabagabiye uwundi wese azagira ati uruwanyuma ubijana na 60 none raba ko twe turi imbere y'abashinwa turi imbere ya Egypte abashinwa umenga bari mu kibanza c'ijana na 70 Egypte umenga bari nyuma yacu gose turi kiri inyuma yacu ari umuntu yagize ati ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bujana n'iterambere buca butera imbere none urumva nivyaba ari ivyo ahubwo ubwo bwigenge tubugabanye rero kugira ngo dutere imbere kuko mbona abo bavuga ko babugabanye biri nyuma Bushinwa ntubwumva none ko babivuze hari aho usanga ibintu bisobasobekanye rero ngahamagara bene wacu babamenyesha amakuru gukora batarabijisho ribaraba ego ntiboreka kuraba ati aha wakoze nabi raba ingena utera imbere ivyo tubirabe mugabo umuntu agira ati wewe uri gito ntacu uzovamwo woreka kumuraba kora ivyo wawe ujejwe hanyuma ahama abajejwe kugushimira baba ari bo bazogushimira no kuvuga abanyagihugu ego Jacques Bukuru ati washimitse cyane uti umumenyesha amakuru agenda zicarondera ariko kandi mbega iyo ahuye n'ubujeje intwaro canke ubujeje umutekano ntamworohereze mbega ica umumenyesha amakuru ashobora gukoresha none gushika ngaho nigiki uwo muntu atamworohereza kumbure nibaza yuko mugani wo urahati ntumva urumva vyogenda gute umukuru w'igihugu yavumereye ati muntu wewe uri kurina ubumenyesha amakuru urafise icuhisha noneho ubusandugu bwaraje niyakubuza uzocugira uti reka ngende ndakanditse ndagashira hariya umukuru w'igihugu nabo bakorana turabashikira n'abamenyesha amakuru barabashikira hari abantu bo bamenyesha amakuru bamushikira bakamwandikira akabishura ego ntawo bavugira ngaha kugira ngo bihave biba ibindi bintu urumva tutabasavye uruhusha mugabo nibaza kuwo mu buramatari niyabariho niyabakiriho koko benshi hari murungano genzi niyaba hariho umustanteri niyaba hari umunyumba 10 niyaba hariho umuntu umustanteri ashobora kugira ati jewe umumenyesha amakuru araje ngaha nta nkorana umukuru w'igihugu agira ati nibakore n'inzego ziri hejuru agira ati nibakore kana amategeko dukorera akagira ati umumenyesha amakuru nibaza ko ari itegeko rya 31 yo muri itegeko rigenga kumenyesha umwuga wo kumenyesha amakuru agira ati ashobora kuja ku butaka bw'igihugu cyose akarondera amakuru yose ajanye ni vy'igihugu kiretse mu bibanza bikingiwe hari ibibanza bikingiwe uje usanga umumenyesha amakuru yinjiye mu kibuga mpuzamakungu asanga yidobereye yagiye kijya kirakingiwe cyangwa asanga yagiye nko muri etat major ugasanga yadobereye yafise registre kirakingiwe mukaba handi hose turagenda ariko rero nabamenyesha amakuru nibamenya amategeko none hanyuma nabo nyine bayagendera ko benshi ndabizi ko batayazi umuntu akwatse ikintu uri kuragikoresha uri kurakoresha bagira bati ibikoresho vy'umumenyesha amakuru birakingiwe iryo tegeko nibarimenye bashatse barigenda nese impapuro nyinshi ziri ku mukono w'umukuru w'igihugu yarisinye mu 2018 akagira ati wewe ntunkorana naho vyanditse urumva niba mwe twita abantu zeme babitangwiki aho tuzoca duheza tugire tuti nyene icubahiro namwe mujejwe gukorana na nyene icubahiro turabasagasagiye urya muntu mukure ubuhoho baca bandi kurwandika ati nta numwe azosubira kuguha akazi ngaha mu Burundi none urumva carakemuwe urakoze ntimutinye ngo mugume mufise ubwoba carakemuwe bivuga uko biri urakoze turi mu kiganiro ku nama kuri radio Isanganiro turiko tuvuga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru turabaho ako gateka kageze mu gihugu c'u Burundi intambamyi zikihari n'icokogwa kugira ngo ubwo bwigenge bubandanye butera imbere mu gihugu c'u Burundi muri studio turi kumwe n'abatumire batatu Jacques Bukuru umuyobozi mukuru ajeje kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bukurikiranira hafi ibinyamakuru Silver Ntakarutimana umuyobozi wa radio Isanganiro hamwe na Jean-Claude Kavumbagu umuyobozi w'itororokanizo ry'amakuru Net Presse tubandanije rero na kino kiganiro Silver Ntakarutimana mwamaze kuvuga cyane intambamyi ariko imbere yuko mushimika kuzo mutaravuga hano ku nama akamo k'umukuru w'igihugu avuze ati nta ngorane hagati y'ibinyamakuru n'abamenyesha amakuru umuyobozi mukuru ahejeje kubishimangira iki kintu mwe mucakira gute hari intambwe idasanzwe
ni intambwe kuko ndibuka yuko igihe yabivuga yari yadukoranije abarongoye ibimenyeshamakuru hanyuma ararivuga je numvise umenga ni vyiza cyane kuko imvugo nkabe niyo ntitwari tuyimenyereye washaka biciye mu ijambo ry'umukuru w'igihugu nyine ashikirije amakungu akoranye twese turi ngaho ndazi ko twabigarutse ko kenshi abamenyeshamakuru bavuze bati iri jambo umukuru w'igihugu avuze ni ryiza cyane hanyuma rumba yararishikirije igisigaye no kumenya yuko abamufasha mu gutwara kino gihugu nabo bavyumva uko kuko iyo umuntu agiye kurabana nabivuze hariho utuntu tumwe ubona ko tutagenda neza bigatuma twiyumvira yuko umukuru w'igihugu rero abamugambararira hanyuma umuyobozi mukuru yaraheje kuvuga ati abantu bavyuboga bakagambarira umukuru w'igihugu bati zoze turanabivuga bati biroroshe kumushikira sinzi ko twoja turaregana gutyo ariko rero nabo nyine bari bakwiye kwikubita gashi kugira ngo ibintu bihave bigende neza ariko rero naho umukuru w'igihugu yabivuze je mbona umenga ni nka ni nk'ikintu yaduhaye nk'igikorwa yaduhaye twebwe nyene kugira ngo tubone yuko duteza gufatiraho kugira ngo umwuga wacu tuwuteze imbere ntitugume muri bwa bwoba twumve yuko kabaya karyo keza ni idirisha ryugurutse kugira ngo dushobore kwinjira hanyuma duheze dukore umwuga wacu neza ubu bwigenge turiko turavuga tubuharanire kandi tubwerekane yuko ari ubwigenge bukene mu bamenyeshamakuru kugira ngo igihugu tukiteze imbere kuko naho tuba dufise ubwo bwigenge bwo kumenyesha amakuru duteza kumenya yuko nk'abamenyeshamakuru tutarekuriwe vyose umuyobozi mukuru yaraheje kubivuga ico nashaka kugaruka ko nuko muri ubwo bwigenge kirazira kuja ngaho nguje kuvuga nk'ubuzima bw'umuntu mu buzima bw'imwe bita vie privée ngo nukuri ufise ubwegeye bwo kumenyesha amakuru kirazira gutukana kirazira kuja ngaho ngo usange uri kurahamagarira nk'abantu kugumuka canke kwicana canke uriko uratsakariro mu bintu byo kubibugwanko ugasanga rero nk'iyo uri uravuga ko uraca nk'imanza uri kuravuga ibintu cyangwa uri kuravuga nk'ibintu urubanza rukiri mu itohozwa ivyo kugira ngo wewe usanze ndazi kumenga wiza amategeko usanze ubizi yuko ico gisanga kizira ariko rero muri ubwo bwigenge bwo kumenyesha amakuru natwe tutari byo turekuriwe ivyo nivyo turekuriwe rero nivyo biteza gukoresha yego Silver urashimitse cyane uti ivyo byaha bimwe abamenyesha makuru bamwe bakora batazi uno munsi harateye imbere bijanye no kumenyesha makuru ugasanga haravugwa ibintu byinshi ku Burundi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi mbega ico ntikiba intambamyi ku bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru byari byavuzwe yuko umwuga wacu waravogerewe ujamwe n'abantu batari bakwiye kujamwo hanyuma ugasanga bariko baratukisha umwuga ivyo rero navyo nye biri mu bigabanya ubwigenge bwo kumenyesha makuru kuko umuntu yari kuvuga ati ubwo bwigenge bwawe ndazi ko bufise bwo kumenyesha amakuru kandi naje ndazi ko bungira akamaro mugankaramuka ndagwaye amakuru kaja kuyakoresha ivyo ushaka atari mu nzira yo gukora umwuga neza cisi mbona akamaro ko kwiganda guhereza amakuru gasanga rero bitumye abo bantu bakora umwuga nabi abantu batwinuba bwa bwigenge bwacu bugaca bugabanuka mugabo rero twateza kumenya yuko twebwe ari twe tuteza guteza imbere ubwo bwigenge bwo kumenyesha amakuru kugira ngo abantu batwizigire kandi hamwe turiko turabuteza imbere n'abantu bakatwubaha suko kwizigira gusa amaze okubaha akakwizigira ubwo bwigenge bwo kumenyesha amakuru buratera imbere kuko bose babaza akamaro kabwo urakoze Jean Claude Kavumbagu umukuru w'igihugu mu ijambo aheruka gushikiriza kumbure yarigeze kuvuga ati abamenyesha makuru n'abarongoye igihugu inzego nta kurabana ribi nuko abo bose bokorana mu bijanye n'iterambere ry'igihugu nawe urafise ico uvuga kuri iyo ntambwe kumbure kuri ico cifuzo c'umukuru w'igihugu mu isanzwe iyo ni intambwe nziza cyane kuko umukuru w'igihugu bujyanye arinze avuga ijambo nk'iryo wonye abagomba kwerekana ngene abandi bantu bakorana cyane canke abanyagihugu babwirizwa nabo nyene gufata uwo mwuga agira ati nta muntu ashobora kugira icashitse ko tari kumwe n'abamenyesha makuru nukuvuga yuko ari abanyagihugu ari abantu bose ari abamenyesha makuru bwabo babwirizwa kuba abantu bari ngaho kugira batanga makuru nta muntu wo kunyegeza makuru ariho kuko amakuru ikintu twese ni nk'ifungurwa dufungura kugira tubashe kubaho n'abantu rero bafungura amakuru kugira bamenye ingene batwara igihugu nyene bagiteza imbere urumva rero umukuru w'igihugu neza yuko ico twifuza nuko bajyanye bamufasha gutwara igihugu bo mushigikira
kugira ico kintu kije mu ngiro hari ico nani bagiye kuvuga ico ntavuze mu gifaransa je nagize amahirwe yo kubonana na Nelson Mandela mu bihumbi 2000 muri Afrika du Sud niwe yigeze kutubwira ingene yahora akorana n'ibimenyesha makuru ndabikuye kuri ivyonye vy'umukuru w'igihugu avuga ati nimukorane n'ibinyamakuru agakorana n'ibinyamakuru byose ivyo bagomba byose bagakorana neza ku buryo asohoye nk'ingingo byo nyamakuru byacu bikwiragira mu gihugu cose kugira byo gushikiriza iyo ngingo ya Nelson Mandela no kuvuga rero yuko bigenze gucyonye nta kibuza yuko natwe tubona tworohewe gucyonye dushobora kugenda tukakwiragira igihugu cose kugira dushikirize ingingo umukuru w'igihugu abari ko arafata kubera natwe tumwiyumvamo nawe nyene twiyumvamo kuri iki naco kijanye nuko urubuga rwo kumenyesha amakuru twogira tutirubandanya gwaguka wari wavuze ko hari kibazo mugira mwebwe cyane cyane ibinyamakuru vyandika ariko nk'ubu naho tubona hari amakuru menshi avuga ku Burundi ugasanga ari ku mbuga ngurukana bumenyi aha nta ntambamye mubonamo ajya makuru rero hajyanye n'ingorane kuko byinshi n'ibinyoma bijya bica ku mbuga ngurukana bumenyi bijya byinshi n'ibinyoma nta muntu umumenyesha makuru avuga yuko ajejwe abeshejweho n'umwuga ashobora kubifatirako kuko haca byinshi kandi byinshi barabesha ugasanga umuntu yandika ivyo yifuje mugabo atari amakuru nyayo urumva rero ugiye kubifatira ko bijyanye uba utaye umurongo kandi rero ugiye kubifatira ko n'abantu baca gukura ko nicizeye bacagira ati none ujya muntu we ko asigaye yandika ibihuha nibiki urumva ivyo byose n'ibintu biganye umwuga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru kuko urumva abantu bagira ati abantu barabaye ubusimbira hamwe kandi abantu bose barabaye abamenyesha amakuru nta muntu akivuga yuko ari umumenyesha amakuru bose urumva n'abamenyesha amakuru muri ico gihe rero batukanira hajya abagira iki byose babigirira hajya ku mbuga ngurukana bumenyi bijyanye biragabanya ubwigenge cyane Ego Jacques Bukuru ego turiko tugenda tuja mu nsozo ya kino kiganiro uri kuraraba cyane bagiye baragaruka ku ntambamyi uno munsi amakuru avuga ku Burundi uyasanga henshi ku mbuga ngurukana bumenyi mbega nk'iki nko mu bushikiranganje murakurikirana mukabona kugira ngo mugire muti ntigihave kibera intambamyi umwuga wo kumenyesha amakuru Ego turabibona cyane kandi muri leta hose barabibona urabona ku makuru ngurukana bumenyi uwo ari wese arashaka gushira hica agomba tabwizo ko ari umumenyesha makuru naho uri kuragira iki kiganiro ntubona ko wambaye karuvati urashaka gusanga umuntu yaguhambitse impuzu z'igisoda yaguhaye n'inkoho wabaye umugwanyi ku mbuga ngurukana bumenyi bagasanga uri umugwanyi urumva rero ikintu leta ibwizo gukora kuko ivyo ntituzobibuza ngo tubishobore ntushaka kugira uti ibintu tubifute ntibikunda baguma babirungika ico tubwira abantu abarundi bakunda kubikurikirana tubwira tuti murashishoza neza murabe iyo ndya bariko barafungurira kwizo mbuga ngurukana bumenyekana mu binyamakuru bimwe byo ngaha birimwo muraraba harimo ishano ntimurye ni waba wariye naho reka tukurutse ni shano donc hari abantu babamenyesha makuru canke bitira abamenyesha makuru basigaye bafungurira imfungurwa bene gihugu ziroze zirimwo ubumara zirimwo shano zishobora kubatera cancer leta rirasemerera gira ati mwebwe muragaba ivyandikwa muragaba ivyavugwa vyose si nkuru kandi baramaze gutangura kubimenya arashaka kugira bati ugiye ahantu bakumviriza ikintu ati iri nirementanya baratangwe kuja barabimenya iri nirementanya baratangwe kuja barabimenya kubera ibintu vyakozwe gose bagira bati muragaba ibivugwa vyose sivyo ivyo rero leta izobibandanya ubushikiranganje nkorera tuzobibandanya tubikora tugena tubonana n'abanyagihugu tukorana n'abantu babwirizwa kukoresha ayo makuru tubabwira tuti muraba ivyo bafungurira vyose sivyo birashobora kubica mu bifashe byose icarimwe nico twokora cyane ego none nko mu gihugu hari ufashe akafata urwo rubuga ngurukana bumenyi ashikirije ko amakuru yiwe yishakira mumenye hano mu gihugu arashobora gufatirwa ibihano murabikurikira nk'uwo hariho izindi nzego urumva atagiye mu ntunze mu kigo CNC cemere binyemenyesha makuru ugira bikore ugasanga ntaho yiyandikishije kugira bamuhuruhusha urumva iyo bamufashe afatwa n'izindi nzego aragira mu izindi nzego zikamufata hari bamaze gufatwa kandi iyo bagufashe bagufata nk'inkozi y'ikibimbi kuko ubura umurozi rega natwabivuganye ubura umurozi aho naho bagufata nk'umurozi nyene ariko rero mu bushikiranganje ico twihutira cyane no kugira ngo
abantu bose bamenye yuko igiciye mu makuru igiciye ku mbuga nguruka bamenye ko atari nkuru yo hanyuma cyane cyane kubamenyesha makuru bitwa ko arabakera bazobereye babwirizwa kuraba kwizo nkuru bariko barakoresha ko nabo nyine barashaka kuzikoresha akibaza ngo arakoresheje inkuru yo babwirizwa kuhanikisha ubushobozi bwo gushishoza neza kwizo nkuru arizo kugira imbere kuzishikiriza kuko ntitwibagire yuko bimenyesha makuru kumenyesha makuru ari isoko ni rimwe mu masoko abizo gukoresha kugira ngo ashikirize inkuru bamwumviza bamuraba canka bamusoma canka bamusoma ego urakoze Silver na Karutimana uno munsi ubona hakwiye iki kugira ngo ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi bubandanye bwisununura kugira ngo bubandanye bwisununura nuko abantu bose ubwo bwigenge bwo kumenyesha makuru bwerekeye bateza kumva yuko ari ikintu ciza hanyuma barondere kubuteza imbere mpereye kubamenyesha makuru ubwigenge bwo kumenyesha amakuru buhagaze mu gukora umwuga wacu neza tumenye kurondera amakuru tuyatororokanye hanyuma tumenye ingene tuyatanga ico ni kimwe kuko iyo ukoze umwuga wo kumenyesha amakuru nabi kavumba ngo yari yabivuze abantu bate bakakubwira bati ivyo bikuravuga ni ubuswaganyi ni biki ugasanga rero bose baravuga bati ico kintu naco rikorakora neza hanyuma tumaze kumenya yuko amakuru teza kuyakora tukayakora dukurikije amategeko y'umwuga nta na rimwe abantu bazovuga yuko ubwo bwigenge bwo kumenyesha amakuru bwasubiye inyuma kubera ko abamenyesha amakuru bonyine babwubahiriza kandi bagomba kubuteza imbere nta muntu azovuga ngo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ngo buri nyuma igihe abategetsi bacu abarongoye kino gihugu bose baba bumva yuko ari ikintu ciza yuko bareka umumenyesha amakuru agakora umwuga wiwe bakamuha amakuru hanyuma ndetse nabo nyine bakabona ico umwuga wo kumenyesha amakuru umaze igihe cyose rero zo turiko turakora umwuga neza abajeje gutanga amakuru bakayatanga neza abamenyesha amakuru bakamenya ko atari abapolisi batari abacamanza kandi atari abacangero nkuko abantu bamwe bakunda kubivuga bahamagariwe gutanga amakuru yatohojwe neza bahamagariwe gutanga amakuru yakozwe mu nzira nyene izwi y'umwuga abene gihugu bose bazoshima umwuga wo kumenyesha amakuru bose bazowukingira ubwo bwigenge bwo kumenyesha amakuru bose bazowukingira uko niko zotera imbere urakoze Jean-Claude Kavumbagu nawe ugenda urangiza ubona hakwiye iki kugira ngo za ntambamye mwagenda mushikiriza hano zihave hanyuma ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bubandanye butsimbatara mu Burundi urakoze bujyanye uri kuraraba neza mu ntambamye z'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru harimo n'abamenyesha amakuru bwabo abamenyesha amakuru rero si ukuvuga yuko baba babifise ng'uruhara canke bavuga ngo bagomba gukora nabi mugabo hari abamenyesha amakuru usanga badafite ubumenyi bukwiye kandi ugasanga muri iyi minsi aho ngende kumvunira akagoye nk'abo muri leta abonye umuyobozi mukuru hariho ibintu sinzi ngene bavuga formation bagirisha abamenyesha amakuru yonye kubakarihiriza ubwenge muri iyi minsi muri iyi myaka mbona umengo byaragabanutse cyane nta mikindi naco rero hariho ibintu bimwe nk'ubu shikiranganje bw'ubutungane bwirizwa guheba nibijya byo guhana umenyesha amakuru ngo yakoze intuze ikosa ryo kumenyesha amakuru de pénalisation de délit de presse kuko mu isanzwe nta muntu bwirizwa guhanwa ariko akora akazi ni nkuko uhana umwigisha ngo ariko arigisha umuntu ariko akora akazi ko kumenyesha amakuru ivyo ntiyabwirizwa ko bihanirwa kubera iki kubera abamenyesha amakuru barabonye ingorane mu minsi iheze ubunye rero hari abantu bagifise ubwo bagira ati eka twebwe nta kuja kwigereza ko gacagera rero ati muri ico gihe reka twihorere nimwe bavuga basige bagira ubwoba bwo gutanga amakuru byiza rero bugenda akavuga ati ubu nta mumenyesha amakuru azosura guhanirwa ico kintu amakosa hana abamenyesha amakuru nkaya hana abandi banyagihugu bose ariko Jean-Claude hariho aha ashobora gushika nawe akoze icaha agafatwa nk'umurundi wese irega nivyo ndiko ndavuga ivyo ndiko ndavuga umumenyesha amakuru n'umurundi nk'abandi bose mugabo hari amakosa agira bitajanye n'umwuga ariko arakora mugabo hariho nibindi navyo aba ariko arakora kubera naka atanezerewe nivyo wanditse mugabo kandi ubona ari byo canke inkuru washikirije rero nibaza yuko hariho akarorero naho noshaka nkagatanga ngaha hariho umenyesha amakuru w'isanganira Karusi yigeze gupfungwa kubera yatanze amakuru kandi amakuru none nk'uyonye wumva
ubonye babwirizwa kuvuga ati ivyo bihano nta bikiriho kugira nawe nyine azoza arakora yisanzuye. Ariko cane hahandi naho mugira muti haracari intambamye kuri bamwe badatanga neza amakuru akamo kanyu. Urumva bajyanye nivyo twama turiko turabwira abonye badutwara nk'abo muri ntuze mu rwego sense je nama nabi babwiye kuva kera nti mugende mubwira abo bantu yuko ivyo babwirizwa kugira babwirizwa gutanga amakuru kubera ni n'uburenganzira bwabo n'uburenganzira bw'umenyesha amakuru kuko jewe nase kuguha amakuru simba mpanye wewe simba mpanye nakamba mpanye umuntu yumviriza isanganiro mu gihe rero je ntatanze amakuru simba mpanye umuyobozi w'isanganiro bwirizwa ari gutanga amakuru kugira abandi nabo biyumvire nico niyumvira ko no kutanga iciyumviro abandi niho bagiraho bafatira bagakosora canke bagashigikira. Urakoze turangirize ku muyobozi mukuru Jacques Bukuru uno munsi namwe murabona igikwiye gukogwa kugira ngo kumbure ubwigenge turiko turavuga hano bubandanye butera imbere mu Burundi. Ego nibaza ko novuga ibintu bitatu bito mvuge bigufi. Ego na umwuga kugira wo kumenyesha amakuru kugira utera imbere ubwigenge bwo bushikiriza amakuru butera imbere tubwizwa gufasha ibinyamakuru kugira ngo bikore bifise uburyo bishike hose mu gihugu kuko inkuru nifasha abategetse gufata ingingo nziza. Ubu ukwera ibinyamakuru vyabaye vyinshi eka nibi vya kera usanga bifise uburyo buke abamenyesha amakuru ntibahembwa badahembwe kenshi urazi ngene bigenda sinzi umuntu twigeze guhura akora radio gira ntimbe muvuze ko abamenyesha amakuru badahembwa mwafatiye muri rusange ni benshi badahembwa iwanyu barahembwa ndabizi naho badahembwa bariho ndabazi umunsi umwe tuzoza hanyuma twugara ibinyamakuru bimwe bidahembwa yego ntimugire ubwoba murabahemba tuzobaza ko bahembwa kuko iyo umumenyesha amakuru adahembwa aca segerereza none twavuze ko ari indongo y'abene gihugu asegerereza wumva zoba kibaje imbere ariko aragira ngo ni sahidiye ingorane n'umwuga bazomugira ati ukore gutya mu Intumbero tuguhe ubuhumbi 200 urabe no munsi unejo ko wobaho niko bica bikogwa hanyuma turabe yuko ibinyamakuru vyofashwa mu bushikirangari bwo kumenyesha amakuru no muri leta barabizi yuko ibinyamakuru byinshi bitagira uburyo barashizeho ikigega babigishiraho no mu mategeko leta kwiri dafisa mikoro menshi yarashizemwo wa miliyoni 100 kumbure mu shikiranganje buca mu minsi za ico kigega ico cafashije aha mabinyamakuru bimwe kugira babashe gukora umwuga wabo neza ariko leta ntishobora kuronka uburyo bwo gufasha gose kumbura umushikiranganje niwe azoba ashobora kubivuga neza kugira kamo kiwe kumvikane ku rwego rwanje nibaza yuko nto kumvigwa gose cyane mugaba abantu bafasha leta abantu bafasha ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru mugaba abantu babwirizwa gufasha ibimenyesha amakuru bamenye ko turabasagasage bafashe mu ico kigega bashire mu buryo kugira ngo abamenyesha amakuru bashobore kuronka ingene bashika kure gose kuko umwene gihugu umunyagihugu ari ruguru gose ku mutumba arakene kumenyesha amakuru amushikira akamubaza ico ikimugoye kugira ngo umutegetsi acumve indongozi acumve agitorera inyishu haba amahoro mu Burundi ico nico twokora ukiri kuri ico cyo gufasha ibinyamakuru Jean Claude Kavumbago ati ivyo gukarihiriza ubwenge abamenyesha amakuru biboneka yuko umenga vyagiye bigabanuka ni vyagabanutse washaka bijamwo benshi bijamwo benshi n'amashira hamwe akorana n'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru urabona ko bariko barafasha mugabo niho bafasha abamenyesha amakuru bashika 1,900 ngo wa muri kurabakarihiriza ubwenge ibinyamakuru vyo nyene vyofasha kuko ari abantu bafise ubumenyi budasanzwe bofasha bikaba mu bimenyesha amakuru vyabo bakaja barakarihiriza ubwenge abamenyesha amakuru mugabo hariho nabandi bashobora gufasha bo hanze mu bushikiranganje leta bagakarisha ubwenge bw'abamenyesha amakuru kuko umenyesha amakuru n'umuntu adasanzwe ni ababwirizwa kumurikira igihugu ntashobora gutanga umuco adafise aho nyene avatanga umuzimagiza aho nyene adasanzwe ati bari bakwiye kudakurikiranwa ku byaha bimwe nkuko usanga bapfungiwe ibijanye n'umwuga wabo nivyo hariho kandi nibaza ko mu itegeko birimo ego umumenyesha amakuru ni abari karakora umwuga wiwe koko kuko ari umumenyesha amakuru yinyegeza agafata mikro
agafata agakoresho ko gufata amajwi agafata ntuze gifata amasanamu ukibaza ngo numenyesha makuru na hari umugwanyi bamugunduye afatwa ko ari umugwanyi ntibamufata ko ari umenyesha makuru abayinyegeje nyuma y'umwuga kugira bamumenyesha makuru mugabo ugasanga ari karakora imikogwa vy'umugwanyi ivyo nibaza yuko niya bari umumenyesha makuru agira bati yari karakora umwuga wiwe yihenze ku mategeko y'umwuga barabanza bakamwumviriza kandi benshi baramugwanira nta ushoka ashira mu buroko umuntu ari karamenyesha makuru ari karondera makuru mugabo hari umuntu yinyegeje benshi barakunda kwinyegeza ugasanga nafise akantu nkinjira naho ndumugwanyi ivyo biragoye ariko akurikiza neza umwuga wiwe ariko akurikiza umwuga harajamwe no kwihenda washaka ivyo barabanza bakamureka hamwe gushika hamwe imanza zihera bagira ati wewe ntidushotse tugupfunga kubera wariko urakora umwuga wawe mugabo hariho inyungu wa sinzi kaje z'abantu aho washaka hari ibihugu biteye imbere barakwitwarira abandi mu Budagi iyo wagize ukaja kuvuga hari ibintu bita secret des affaires nk'itegeko utagwiza kuvuga ivyo umuntu ari karakora vy'inyungu ziwe ukagenda ukazishira hejuru uje ubona bakwitwariye urangiza byarabaye ndangiza no vuga yuko abantu bafashane bafashe mwico kigega bazana uburyo haye imikini naca bamenyesha makuru bamenye isi turiko turagenderamwo isi turiko turagenderamwo zirafise ikintu muntu uze mu nya Australia umumenyesha makuru akuze cyane yise ibihanganga buriko biratwara isi mu Congereza the new rulers of the world ibihanganga bitwara isi arongera arandika ibindi yari documentaire yavuga ati hari ibintu bariko barakora vyinyegeje hidden agenda urumva abo baradukoresha ugasanga turiko turakorera inyungu zabo tukibagira inyungu z'abanyagihugu tuvyirinde kuba bavugizi bizo nyungu mbi z'abantu bisi bariko baratwara isi tutazi ico bagomba gushikako turabe ko dukorera gusa abanyagihugu ico tucumvikane ko bumve isi ngene itunganije yarahindutse yarameze amenyo umugani wuraho rero wisi yarameze amenyo barafise inyungu bariko baragwanira tumenye icatsi n'ururo duheze dukora umwuga wacu neza dukoresheje amategeko ku nyungu z'igihugu n'abanyagihugu ariko urashimika hahandi uti abajeje intwaro ariko babandanye batanga neza amakuru bazoyatanga kwere n'ukuri ni babandanye bayatanga ariko mumenyesha amakuru ahanitse yahanikishije cyuka buri buramatari ukanyima inkuru sinshobora kuyoberwa biko birabera mu ntara ukaba uri umuntu ajejwe umutekano ukanyima inkuru nzinanye n'abantu benshi bajejwe umutekano ni nabana rahanikishije uwo mwuga numva icarico sinshobora kuyoberwa neza biriko birabera ngaho mu gisirikari wawe nibikunda nkaba ndumumenyesha makuru yamiza akabuye kukumenyesha makuru ntushobora kumbwira ngo ikinda kinyegeje ngo n'ubungo ndi komiseri ndakimenya turanywana n'abantu twara barambwira amakuru ndayamenya turehe kwiyugarana rero twiyugurure tumenyane na bose hanyuma batwimye inkuru narigeze kubivuga igitega rimwe turi kumwe n'ababura amatari nibaza ko ari mu 2018 inkuru nari nkiri mu radio natumwe n'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru ngira nti ukanyima inkuru je ndayimenye kandi ayivuze kandi basanga itohoje neza gose kubera ubuhinga bwo kuyimenya narabudabufise ntitugurire rero ngo batwimye amakuru bazosange twavuze ivyabo kandi bimeze neza babihishije ego nibaza yuko benshi ubu si benshi bakihisha ayo makuru nivyo n'abategetsi bari ubu bagira bati tanga amakuru arakenewe kugira ngo abanyagihugu bamenye ne bitunganiriza ubuzima amakuru sa yacu y'abanyagihugu bayakoresha nkuko yabivuze Kavumbagu n'umuyobozi w'isanganiro twebwe nituvuga amakuru kugira ngo turyohera abayaduhaye cyangwa twebwe twigira ibihanga nk'abamenyesha amakuru ngo tuyagira mu nyungu z'igihugu n'abene gihugu abanyagihugu ko abantu ari abavuga abanyagihugu nico nta kindi uzoyimana tuyatohoze tuyamenye urakoze naha turangirije ikiganiro ku nama cuno munsi twariko tuvuga ubwigenge bwo kumenyesha amakuru twaraba cyane uko ako gateka kifashe mu Burundi intambamyizi kihari n'icokogwa kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru ubandanye wisununura murakoze mwebwe mumvirije kino kiganiro dushimire cyane abatumire twari kumwe ku nama twari kumwe na Jean-Claude Kavumbagu uri umuyobozi w'itororokanizo ry'amakuru Net Press wakoze gushika hano ku nama mwakoze kuntumira na mwebwe
urakoze Sylvain Ntakarutimana uri umuyobozi wa radio Isanganiro turashimye cyane ko washitse hano ku nama n'intererano watanze mwakoze kuntumira kare navuze ni sikeje intumirwa mu iradi ni byiza cyane ko narosa kanye ko kuguza gushikiza ivyiyumviro by'iwanje mwakoze kuntumira kandi ndashimye no hanyuma nzogaruka urakoze Jacques Bukuru uri umuyobozi mukuru mu bushikiranganje ujejwe kumenyesha amakuru ujejwe kumenyesha amakuru cyane mu bushikiranganje kurikiranira hafi ibinyamakuru wakoze kwitaba ubutumire bwacu mwakoze kuntumira ndashimye gose cyane ngashimira n'abanyagihugu kugira bumve yuko amakuru avugwa arayi wabo hama bafashe gose nawe naho batanga urufaranga rumwe mu mafaranga bafise kugira bafashe ibimenyesha makuru vyaregeze kuba mugabo bafashe ibimenyesha makuru vya leta umuntu a telefone barasha gukura ko agafaranga kamwe agira teka dufashe ibyo bimenyesha makuru n'abamenyesha makuru baradufasha kwitunganiriza ubuzima nibaza ko vyofasha gose nabagira neza ndasubiye ndasemereye nibafasha niba bumva neza ko inkuru itanzwe ituma igihugu n'abanyagihugu batera imbere nibaza ko nta kindi bajejwe atari ico urakoze muhinga bw'ivyuma hari Aimé Toussaint Mitebutsi Gracia Marie Justicia Tuyikeze na Edgar Nibogora nibo bafashe amasanamu Evariste Nziko Banyanka niwe hagarikiye kino kiganiro uno munsi ku nama kuri micro mwari kumwe na Alain Désiré Bukeneza naho butaha